Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Abagize ishirahamwe Rukristo Jaska bari bishikiye kuri uwa Mungu igenekerezo rya kabiri Munyonyo umwaka wa 2025 muri quartier ya Kamesa iri mu manuko bw'isagara ca Bujumbura aho bari bajanye no gushigikira abana bantu nikora mu kubaha ibikoresho by'ishure bitandukanye nk'amakaye, amakaramu n'ibindi. Nahimana Ange yatanguje iryo shirahamwe aratumenyesha aho icyumviro cavuye n'ihangiro bipfuza gushikako. Iki kiciyumviro naciyumviriye kuva nkiri muto. Natanguye mbona abana batameze neza mu buzima bwabo, numva ko hari ico no bafashije. Uyo mwanya ndavyiyumviriye narafasha no kwishuri bisanzwe, hama nkakura mbona hari abana bafise ibibazo badafise abavyeyi, abana bari mu mabarabara, nkifuza yuko abo bana nabo nogira ico ndabakoreye bakanezerwa. Niho musi umwe natangura kuza ndafata abana bo mu mabarabara muri Bujumbura, nkateka nkabahamagara tugasangira ahantu, nkabagaburira, mbona biraryoshe, mbona ni vyiza cyane, yumvira yuko nogera kure. Niho naciye ngenda muri Mubone nkikora, ngiye kuvizita bisanzwe, hari ibintu tugiyemwe, ibikorwa tugiyemwo by'amasengesho, ndabona ababana no musi turi kumwe, mbona n'abana batameze neza, bisabwa ko tuba hamwe, nkaza ndakora ibintu nk'ibi nkoze. Iki gikorwa cyatanguye muri 2017 no twagitanguje. Icyo gikorwa ndagitanguje, narabwiye umugenzi wanje yitwa Josepha, turagikora, aranyemerera, aremera yuko twogikora. Niho rero kugeza n'ubu aho ngeze ubu murabona ibintu turiko turakora ni ibintu bidasanzwe cyane. Bana gato n'abandi bantu badushigikiye, ico nkora nziganya mutwe jewe mba mfise, hama nkavuga ati reka abana ngira ico ngoze, nkaca mbwira n'uyo mugenzi wanje yitwa Josepha. Uyu kenshi ni watuba turi kumwe, she is my really sister, amba hafi iyo numvise ndemerewe, niwe tuba turi kumwe, niwe mpumuriza akambwira ko ibintu bizogenda neza. Niwe twatanguranye iki gikorwa cha Jessica, Jesus is able to save the children of Africa. Nawe nyene arimo muri iki gikorwa, niwe tuba turi kumwe kenshi, niwe twashize hamwe gushikana ibintu biba bimeze uko, tuba turi kumwe nta financement dufise oya. No musi abo twashoboye gufasha, abo twashoboye gushira hamwe bangana 120, ariko kuvuga abana tumaze gufasha byogora cyane kugira ngo tugire effectif, kuko hari abana twagiye dufasha bari mu makomine atandukanye. Twaragiye no muri Kongo tuja kuraba irerero ry'imfuvyi, naryo turarifasha. Donc rero urumva ni ibintu tugenda dukora mu bihugu bitandukanye. Ico kintu cyo vuga ngo tuvuge ngo effectif exact vyo tugora. Intambamye duhura nazo ni intambamye z'uburyo, kuko abo bantu nikora usanga ari abana baba bakeneye uburyo bwinshi, ugasanga rero twebwe kuko ata financement nini dukura hanze, ari twe twisumamo twira donc amafaranga ava muri twebwe, ugasanga nico kibazo gihari. Hari n'abana dufise muri abo usanga ari ibimuga, baba bakeneye nk'amasheze roulante. Hari n'abandi bana usanga bakeneye imiti banywa régulièrement. Ivyo rero byose bisaba yuko n'ibintu bisaba uburyo, ngira ahanini nico kibazo dukunda guhura naco. Turasaba umuntu wese yobishobora, afise icyo atanga, yo twegera akadutera kamo kugira ngo dushobore gushira hamwe, kugira ngo dufashe benshi bashoboka.
kuko turiko turiyumvira no kwagura iki gikorwa. Niko muri iyi minsi hari ibibazo, ariko ubundi ni igikorwa tuhora dukora tukagikora atari mu Burundi gusa no mu bindi bihugu. Rero twifuza yuko nukuri umuntu afise umutima w'ikigongwe yotwegera icyo ari cyo cyose afise kugira ngo abo bana tugire aho tubashikanye. Twifuza kudufasha akagira akantu akoze kuri aba bana, arashobora kuturondera ku nimero ya telefone 66 83 18 26. Iyo nimero muyironse murashobora kuyituronderako. Hinge na Josepha ababwiriye wiwe mutaronse jewe na Josepha mumubwira. Nimero yanje ni 79 971 949. Ibikorwa vyanje nsanzwe ndabikora muri garage Toyota. Imana ibawumugisha. Indoto dufise ni kugira irerero ry'imfuvyi, na cane cane bajya abana bari mu mabarabara tukababa hafi bakaza tukagira irerero tubarabamwo, abimuga tukamenya aho bija tubaronderera by'ukuri, tukabagirira suivi nziza kurusha iyo baba bari muhira, kuko ubu kenshi tubafasha bari muhira kubera tutarakora irerero riri fixe. Rero twifuza ko twokora irerero ry'abana b'imfuvyi, abana batifise, abana bagowe, abana bo mu babarabara, abana bumva bameze nabi. Ivyo nivyo twifuza, na cane cane twifuza yuko bokomera mu gakiza, kuko uyu mugwi wacu n'umugwi chrétien, n'umugwi w'abantu bakijijwe. Twifuza ko abana bomenya agakiza, abana bokura bazi Yesu icarico, umukiza icarico. Naye baronkejwe iyo mfashanyo ntibasigaye nyuma mu gushimira ishirahamwe Jaska. Jewe ndi umumama w'umwana agendana ubumuga, nkaba nitwa Ndinduruvugo Jorotete. Umwana nawe akaba yitwa Ndayisenga Ornella. Nkaba nshatse gushima ishengero ryatwiyumviriye ko ndafise abana biga bakomeye, gusa babahaye amakaye, kandi suno munsi gusaba yabahaye no mu mwaka uheze barayabahaye. Ndashimye cyane kubona banyiyumviye ko kuri uwo mwana agendana ubumuga. Uwo mwana naho mumubona uko arafise imyaka 20, ariko rero icyo ntanguye gushima nuko mwanyiyumviye mukampa ibikoresho byiwe. N'umwana w'umukobwa arakeneye ikintu cyo kumwambika munsi, ababitahura barabitahura. Hanyuma barampaye n'amavuta yo kumusiga, barampaye n'isabuni zo kumumesurira, kuko n'umwana mba hafi cyane, ndamumesurira cyane kuko umwanda mukuru na muto ndamuba hafi, nguma ndiko ndamesa. Ukuntu mwanyiyumviriye nshatse gushima ku buryo bw'uko n'ifungurwa ziwe ziragoye kugira ngo afungure. N'umwana agoye gufungura cyane, n'umwana bisaba ko ndamuba hafi, ndiko ndamugaburira. Bimwe arabicira, ibindi akabigarukana, jewe nkamba hafi nguma ndamusunikira mu kanwa. Aragorana cyane nkuko mwamye mutwiyumvira, ni nkuko mwona twiyumvira no kubifungirwa byiwe, kuko n'umwana atajya nk'iby'abandi bajya, kandi n'umwana agwaragurika cyane. Nguma ndamujyana kwa muganga, aho uko ndamubona uko, iyo ntaba ndi umubyeyi w'umutima ngo ndamube hafi, n'ukuri nta bushobozi abacimariye, naho ataca arishoboza abayeho kubera yuko ndamubaye hafi. Nkuko rero mwanyiyumviriye, Imana ibahezagire kandi bandanye ibongera imigisha, kandi namwe mubandanye mudufata mu mugongo. Nico nagombye gushima. Imana ibahezagire cyane. Nitwa Josiana Ayishakiye, nkaba niga kuri lycée communale Ruyaga. Nkaba nshimiye abatwiyumvisemwo kudufasha. Murabona badufashije amavuta, isabune, baradufasha na grand format.
ndabashimiye kandi ndabakengurukiye, ngashimira Tantine Ange yamye twiyumvira ko akadufata mu mugongo akatubwira yuko atamwana n'umwe abona cyangwa akwiriye kuzoyumva atiga. Rero yaradusabye yuko twoyiga kandi aratwigisha n'imirongo yo gufata ku mutwe, aratwigisha gukunda abavyeyi no kubaha bato bato n'abakuze. Hama ndamushimiye, Imana nimuhezagire ku gikorwa ciza yatwiyumviye ko akadufasha, n'abandi bose bagize umutima wo kudufasha, Imana nibahezagire. Ico gikorwa c'uwo munsi kikaba carangijwe no gusangira imfungurwa zari zateguwe. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.